Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba hari amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. U Rwanda n'u Burundi byagiraniye ibiganiro bigamije amahoro n'umutekano ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 24 Kigarama uyu mwaka, ingabo z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi zagiraniye ibiganiro bigamije amahoro ndetse n'umutekano mu gihe kandi umubano hagati y'u Burundi wari umaze iminsi uvugwamo umwuka mubi. Naho muyandi makuru nuko hari intwazangabo izwi ku izina rya Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza yitavye Imana mu bitaro Tanganyika Keya i Bujumbura. Aya makuru turaza kuyagaruka ku buryo bw'idonido tebashikirize. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kuri ko biravugwa ijya nino tubandaye tebashikiriza. Ico musabwe gusa no gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya. Turaza no kunyarukira amakuru kuri ko biravugwa mu kimenyesha makuru ca Ejo Heza, tuzikurabira hamwe ku nkuru ijanye n'amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije habene igihugu ubwo yari mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Aya makuru nandi yose ni mukanya ku bigwidonido turagaruka tuyabashikiriza. Reka ngaruke mbahe kazo makuru yacu umwidonido tugiye guhera kuri ko biravugwa mu makuru ariko aravugwa mu mutekano gaha mu Burundi. Murabizi neza ko ingabo z'u Burundi FDNB zari zimaze igihe ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kuri uyu munsi zikaba zavuye muri Kongo zikaba zagarutse mu Burundi. Kugeza kuri uyu munsi murabizi ko rero ubwo habaga imishamirano ihuza igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'imigwi yitwaje urwanisho nka hihuro rya AFC M23. Iyo migwi rero yasakiranyije n'ico gisirikare ca Kongo ndetse bafatikanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB, vyaje gutuma igisirikare ca leta ya Kongo ndetse na FARDC na Wazalendo na FDLR bahungira mu gihugu c'u Burundi. Nkuko makuru dukura ku rubuga bishikiriza, bivugwa ko izo ngabo z'u Burundi FDNB ndetse n'izo za Kongo byaciye izo ngabo za Kongo zaciye zijanwa zirungikwa imwaro mu ikambi ya gisirikare. Gusa kuri ubu makuru dufise nuko abasirikare ba Kongo FARDC boba ngo bariko baremaze kwirara mu micunga ritandukanye cyangwa se mu banyagihugu bagatangura kugura imbwa bariko bazirya, ndetse bikaba binateye ubwoba abanyagihugu b'u Burundi. Mu gihe kandi hamaze iminsi humvikana ko mu minsi yaheze ubwo nyine hagabaga ico gitero umugwi wa AFC M23 wasakiranyaga n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse bari bahanganye n'ingabo z'u Burundi FDNB. Hari amabombe aremereye cyane yaguye mu Cibitoke ca Rugombo, biza gutuma abanyagihugu bagira ubwoba ntangere, ndetse byaje no gutuma bamwe abanyagihugu bahagarika imirimo yabo ya misi yose, bagasaba rero umukuru w'igihugu ko agomba kubakingira. Hari ari makuru twumvise ejo bundi yo mu Kinyegero havuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baje gufata igisagara ca Uvira. Ni mu gihe kandi ihuro rya AFC M23 yari yamaze gutangaza ko ryamaze gufata uyu mugwi iki gisagara ca Uvira, ariko bidatevye watangaje ko wamaze kukirekura. Perezida Ndayishimiye rero acafata ingingo ko agomba kureza ingabo z'u Burundi FDNB zikaba arizo zijya gucungera ico gisagara, ariko bidatevye Prime niyo ngabo mu gisirikare c'u Burundi yaciye yamirira iyo nkuru, kuravuga ko adashobora kongera kureza igisirikare ciwe c'u Burundi FDNB muri Kongo ngo bivanye no ku mutekano w'u Burundi nawe ushobora gutosekara, bityo bavuga ngo agomba gufasha ingingo yo gucungira umutekano w'u Burundi haba ku mbibe ndetse no mu gihugu hagati. Ivyo yaje kuzamura icuka kibi hagati ya Ndayishimiye ndetse n'uyu mukuru w'igisirikare c'u Burundi FDNB ariwe Prime niyo ngabo, ndetse hari n'amakuru yatangajwe avuga ko Evariste Ndayishimiye yo bariko arashaka kubogoza Prime niyo ngabo bitewe nuko yanze kumvira ingingo yo gusubiza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
naho mu yandi makuru u Rwanda n'u Burundi ngo byagiraniye ibiganiro bigamije amahoro n'umutekano igenekerezo rya 2024 Kigarama uyu mwaka. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2024 uyu mwaka, ingabo z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi zagiraniye ibiganiro bigamije amahoro n'umutekano, mu gihe kandi umubano hagati y'ibyo bihugu byombi wari umaze iminsi uvugwamo umwuka mubi nk'uko byatangajwe n'amasoko atandukanye. Ibi biganiro ngo byibanze gukumira umutekano muke mu karere, guteza imbere imikoranire mu by'umutekano ndetse no gushakira hamwe ibisubizo byafasha kubungabunga amahoro ndetse arambye hagati y'ibyo bihugu byombi. Ibiganiro byabaye mu gihe kandi hari impungenge ku mutekano muke bimwe byo mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano. Muri urwo rwego kandi mu gihe gito ngo cyabanjirije ibi biganiro, ihuriro rya AFC M23 twirwaneho ryinjiye mu mujyi wa Uvira rikavuga ko ryirukanye ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'imitwe ya Wazalendo yari iri muri uwo mujyi. Nubwo ryari ryinjiye muri Uvira, iri huriro kandi ryaje kwikuramo hatabayeho imirwano, aho ndetse binavugwa ko byakozwe mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugabanya imirwano ndetse no guteza imbere inzira y'ibiganiro bya politike ndetse n'amahoro mu karere. Aya rero akaba ari amakuru dukesha Kivu News. Reka dusimbukire kandi mu yandi makuru kubera ko biravugwa mu Burundi. Intwazangabo Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza yitavye Imana mu bitaro bya Tanganyika Keya i Bujumbura, inyuma y'indwi zitatu ari muri reanimation mu bitaro Tanganyika Keya Hospital. Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza yasandavye mu gitondo cyo ku munsi isaha 12:20 nk'uko bamwe mu bamwegereye babitumenyesheje. Twaherukaga gutabariza iyo ntwazangabo twibutsa ko kuva mu ntango vyari byasabwe ko anyamurukanwa mu Buhindi, ariko kandi abarongoye igisirikare bakanana kumujana ngo avurwe uko bibereye. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu genekezo rya 27 kugera muri mwaka, Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza yarashwe na drone ku cicaro ca batayo Tafoko ya 18 cari ahitwa Ruvungi mu buseruko bwa Congo. Drone ya mbere yaramurashe iramuhusha, aca asaba ujejwe gendanira ate kwegeranya ibintu vyiwe kugira ngo bahunge bave ahantu. Bugingo uyu mu ate yinjiye kwegeranya ibintu, drone ya kabiri yaciye irasa Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza iramukomeretsa bikomeye cyane. Niho Patrick Manirakiza yaca anyarukanwa mu Burundi ajanwa kuri Tanganyika Keya Buju Hospital. Uwo munsi nyene AFC M23 yaraye yigaruriye Ruvungi. Intambara ya drone iraswa rya Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza yahinduye byinshi ku rugamba. Ku mugoroba wo kwa 4 Kigarama uyu mwaka naho hari harashwe umukuru wa batayo Tafoko y'umunani, Lieutenant Colonel Atanazi Minani yari ahitwa Rubarika. Lieutenant Colonel Minani Atanazi nawe yishwe na drone cyo kimwe n'abasoda batatu bamugendanira. Kuva igihe isoda c'u Burundi kija kugwana na AFC M23 muri Nyandagaro uyu mwaka wa 2023 muri Nord Kivu bwari bubaye ubwa mbere harashwe abakuru ba batayo. Igisoda c'u Burundi catahuye ko hariho intumbero nshasha ku rugamba, ko AFC M23 yafashe intumbero yo kwica abarongoye urugamba ikoresheje za drone.
bukeye kuwa karindwi Kigarama uyu mwaka umukuru w'abasoda b'u Burundi bari kurwana na AFC M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Colonel Jeconias Nihorimbere nawe yaciye arahunga yahunganye na abataye zitatu be na brigade yarijejwe gukingira icicaro ciwe ahitwa Bwegera bajabukira mu Cibitoke ca Rugombo. Colonel Nihorimbere nawe yarabona ko umwanya wari wose yashobora kwicwa mbere na APC yiwe igafatwa. Intambara y'amadohone yahinduye byinshi muri urwo rugamba. Umwanya muto cane AFC M23 yigaruriye ikiyaya ca Rusizi ica iboneraho gufata igisagara ca Uvira kuwa 10 Kigarama uyu mwaka nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ubwo igisirikare kitakiritwararika bikwiye abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Ibyashikiye Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza biratuma umuntu yibaza nimba igisoda c'u Burundi citwararika bikwiye abasoda bakomerekera mu ntambara za Kongo. Kubona komanda wa batayo akomereka agasabirwa kuvuzwa hanze akamaro indwi zitatu bidakozwe biratuma umuntu hari ibibazo yibaza. Hari umuganga twabajije ko yibaza ko Lieutenant Patrick Manirakiza yari gukira iyo ajanwa mu Buhindi nk'uko byasabwe. Yagize ati ibyo biragoye kubimenya, ariko kandi kuba yamaze iyi minsi yose muri reanimation ni ikimenyetso ko kumbure ubuvuzi bukomeye kurusha ubwo dufise mu Burundi hari ico bwari kumufasha. Tanganyika Hospital irafise ico irusha ibindi bitaro mu Burundi, ariko kandi ni ku rugero rwo mu Burundi nyene. Ni bimwe mu gifaransa bavuga ngo au pays des aveugles les borgneux et le roi. Muri bino bitaro hamaze iminsi hapfira abasoda benshi bakomerekeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bose ugasanga bari bamaze iminsi muri reanimation. Wumvirije abasoda bo ibyo bavuga, bidoga ko General Prime Niyongabo yitwararitse amafaranga yabo yinjiye biciye mu bo avuriza muri ibyo bitaro kurusha amagara y'abasoda nyene. Ku ruhande rwacu nta byemezo dufise ko nta Tanganyika Hospital ari ya General Prime Niyongabo, naho abasirikare babivuga cane. Intwazangabo yari yubaha cane abategetsi. Umuhisi Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, yahora yinjiye igisirikare c'u Burundi muri 1999, yari uwo muri promotion ya 35 muri Iskamu, no kuvuga ko ari mu bahoze mu gisirikare ca kera abo bita Exfab. Afise nimero matricule SS 1719, ashengeye ku myaka 49 y'amavuko. Lieutenant Colonel Manirakiza yari amaze kuzezwa amabanga menshi mu gisirikare c'u Burundi. Yarakoreye cane mu ikambi y'abasirikare bagwanira mu mazi, mu nyuma ahabwa kurongora ikambi ya DCA passive benshi bita Guatamano. Ni ikambi ibitse amabanga menshi kubishikira abasirikare barungikwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nyuma Patrick Manirakiza yahawe kuja kurongora 18 Ben Tafoko yari kugwana na AFC M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batayo yiwe yari muzicunze ikiyaya ca Rusizi kugira ngo AFC M23 ntiyegere imbibe z'u Burundi. Aho niho kandi yarasiwe mu gitondo cyo kuwa gatandatu Kigarama uyu mwaka. Kugeza ubu ico kiyaya ca Rusizi kiri mu minwe ya AFC M23. Abasirikare barakomera bakoranye bavuga ko
umuhisi Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza yari intwazangabo yubaha cane ubutegetsi, yaboneka ko nk'intwazangabo y'umu ex-FAB isa n'iyikundwa n'abarongoye igisoda, abaye intwazangabo igira kabiri y'ipeta rinini ahitanwe n'intambara ziri muri ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Turahojeje cane umuryango w'umuhisi Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza, Imana imuhe kwihangana muri bino bihe bitoroshe byo kubura uwabo, nk'uko natwe ku rubuga twabishikirijwe. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri ino mbonesha kure yanyu mukunda cane imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbibutse mu byonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba turabashikiriza isaha n'isaha kuri ino chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mu makuru yacu, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweho.